Amahoro y'Imana bene data, uko bisanzwe muri kumwe na mwene so Evangeliste Manirakiza Thierry muri wa mwanya mwiza wo gusangira ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenga Imana. Uhoraho Mana yacu, ndagushimiye ko uri umwizigirwa ibihe byose. Ndagushimiye ko ukidufashiriza mu ijambo ryawe, mitima yacu igakizwa nawe tugahembuka. Reka icubahiro kibi cyawe mwami, reka amashimwe yawe gukira kubohoka bivya twebwe abana bawe, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Kaze bene data nshuti zanje, dusanze dusangira ijambo ry'Imana. No munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu Vyahishwe Yohana igice ca 3 no ku murongo wa 20. Mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, ndinjiriwe dusangire, amen. Umwami wacu Yesu Kristo niwe ariko avugana nawe no munsi, akwinginga ngo wugurure urugi rw'umutima wawe kugira ngo yinjire muri wewe musangire. Iyo Yesu ageze muri wewe, uko abisanze siko abisiga, arakugirira neza, akagukorera ibyo atamuntu yo gukorera. Narigeze kubabwira ngo impamvu Yesu Kristo yaje mu isi nuko yaje kuduha ico isi itoduha, ico ubutunzi butoduha, ico ibintu bitoduha, ico imiryango itoduha. Bene data, nta handi habonekera ubugingo atari muri Kristo Yesu. Iri jambo ry'Imana dusomye ni ijambo Nicete Yohana yandikiye ishengero ry'i Laodikiya. Ryari ishengero ryari mu buzima budahimbara Imana, bagaragara nk'abatunze, bagaragara nk'abahambaye, bakibaza ko bameze neza, ariko Imana yabarabi indani mu mitima ikabona bo batameze neza. Imana umuremyi wacu misi yose yamadusaba ikintu kidasanzwe. Ahora ahagaze ku rugi abwira umwana w'umuntu ngo yewe wa mwana w'umuntu we, ndakubona nije nakwiremeye. Imana idufise ko uburenganzira 100% kubera ko n'umuremyi wacu. Haleluya. Imana ni data wa twese, iranezerewe cyane no kwitwa abana bayo, kuko hari ivyo idutegekaniriza. Umuntu wese avutse hari icyo Imana yategekanije ku buzima bwiwe. Kuza mu isi hari umugambi w'Imana igufise ko kugira ngo uzorangure, hari ubutumwa yakuremeye kugira uzorangure hano mu isi. Hano Imana isanga umwana w'umuntu hari ibindi bintu yimitse muri we. Hari igihe cyashitse umwana w'umuntu yimika uwundi mwami atari umuremyi wiwe mu bugingo bwiwe. Uwo yaje muri we, Bibiliya tubwira neza ngo icazanye Satani ngo nukubesha, nukwiba, nukwica, nukurandura. Bene data, nta yindi ntumbero ya Satani ku buzima bwacu, ariko intumbero y'Imana nukuduha ubugingo kandi busagutse. Imana ishimwe cyane. Imana iradushaka ko tubaho neza. Imana iradushaka ko tubaho tunezero. Imana iradushaka ko tubaho mu mahoro. Ariko Satani buri munsi arondera kutugirira nabi, arondera kutwica. Mu kutwica yinjira mu vyimviro, yinjira mu mitima yacu, akadusetingamwo ibindi bintu binyuranye n'imigambi myiza y'Imana, tugatakaza inzira. Bene data, ndabinginga ngo uno munsi wemerere Yesu. Intumbero no butumwa uno munsi ije kubwira ngo emerera Yesu. Emerera Yesu mu byubayemwo mu buzima bwawe. Emerera Yesu. Yesu cyagusaba gikore. Ahagaze ku rugi rw'umutima wawe, ariko aradodora akubwira ngo nunkingurire uninjire iwawe dusangire. Bene data, Yesu n'umuremyi wa byose. Yesu byose iri mu kiganza ciwe, nta na kimwe muburana. Yavuze ngo araje dusangire. Yesu azana ivyiwe. Haleluya. Iyumvire umutunzi akomeye cyane yo kwinjiza mu butunzi bwiwe. Iyumvire uno munsi mu gihugu nimero ya mbere abari President de la Republique yo kubwira ngo uno munsi ndagushize kuri liste y'abana banje ndakwadose. Ndabizi ko hari n'abatama
bosaba ngo nabo baze binjire mu muryango bitwa abana biwe. Imana ishimwe cyane. Abatunzi bakomeye mu gihugu bovuga ngo ndakeneye abashaka kuri liste y'abana banje, ndabizara abantu benshi boja kwiyandikisha, bohiganirwa, boja kwinginga ngo bemererwe. Bene data, Yesu ndababwira, haleluya, ni umwami aganza abami bose, ni umutunzi wa byose, ubutunzi bwose mu kiganza cyiwe, apfumbaturira ikiganza agahaza amahanga. Haleluya, ni umwami w'abami, ni Imana y'ubushobozi, ari ku rugi rw'umutima wawe, ariko aradodora, arindiye kuvuga ngo karibu, ego ndemeye, injira mu bugingo bwanje. Imana ishimwe cyane. Igihe kimwe hari mu ntambara, hanyuma umusirikare agenda ku rugamba, ava ku rugamba amaze igihe ariko agwanira igihugu, hanyuma arataha, ageze muhiriwe aradodora ku rugi ashaka ko umugore bamwigururira. Bari bavuye ku rugamba bazanye iminyago, banezerewe cyane intsinzi y'urugamba bari bagiyemo. Aradodora abwira madame nyugururira, umugore aranka kugurura. Madame nyugururira, ni je umugabo wawe, umugabo wawe Imana yazigamye, umugabo wawe ngarutse ndi muzima, nyugururira, nyugururira ndaje. Umugore yirengagiza ijwi ry'umugabo wiwe, aranka kugurura. Umugabo arasubira ngo madame nyugururira, ni je umugabo wawe, ni je umukunzi wawe, ni jewe nje, nyugururira. Umugore aranka kugurura. Hanyuma umugabo aguma ku rugi ariyumvira ati nibiki byabaye. Ndabizi nawe mwene data, uyu mwanya ndiko ndavuga no majambo uri kuriyumvira ngo ni giki cyari cyabaye vraiment, ni gute umugore yo kwanka kugurura umukunzi wiwe, aya yumvishe mwijwi yamubwiye ko ashaka kwinjira. Bene data, icyabaye umugabo yaje gusanga umugore yakiriye uwundi mugabo mu nzu. Igihe cyose umugabo yadodora ati mukunzi wanje nyugururira, wa muhabara, wa mugabo atemeye n'amategeko, wa mugabo mubi yasambuye urugo, yamubwira ngo ntiwemere kugurura. Umugabo akadodora, wa mugabo yinjiye indani akamubwira ati oya, uyu mugabo wawe ntumwugururire. Bene data, icinjiye mu buryo butemewe n'amategeko, icinjiye kibi muri wewe, buri munsi cyama kikubwira ngo ntiwemerere Yesu kwinjira. Ko nagomba ndakubwira ngo ibyo ariko araguha byose, ingero, umunezero azogwa, icyo azokwitura ni umubabaro w'indengakamere azokubabaza. Uwo wimitse muri wewe, ibyo wimitse mu bugingo bwawe, iherezo bizokubabaza. Ibyo ni iby'igihe gito. Nagomba ndakubwire mwene data, Imana yinjiye muri wewe, ibyiguha nibidashira, ibyiguha nibihoraho, ariko Satani ibyakuzanira, ibyo ariko aragushukisha bisume ngo n'umunezero, ni iby'igihe gito, ejo bizorangira, winjire mu mubabaro wawe. Ibyo wita ngo n'umunezero, nta masezerano afitaniye yawe ahoraho. Uno mudame, umugabo ukuri yarafitaniye amasezerano ahoraho, yavuze ngo tuzotandukanywa n'urupfu cyangwa inzamba ivuze. Haleluya. Ariko n'umugabo yari yinjiye muri we, yari yugururiye umutima, yari w'igihe gito. Nagomba ndakubwire mwene data, icyo kintu wugururiye umutima wawe kikaza gisike kikuganza, ishobora kuba ari akaboregwe, ishobora kuba ari ibiyayuramutwe, bishobora kuba ari inzigo, ari uburozi, ishobora kuba ari ibyaha byanyosha umutima wawe. Buri gihe umwami Yesu aradodora ku mutima wawe ngo reka ninjire muri wewe, mpindire hanze ibyo bibi byinjiye muri wewe, ndakuzanira ubuzima bw'umunezero, ndakuzanira ubuzima. Muri no minsi nariko ndasenga Imana, hanyuma numva ijwi ry'umuntu ababaye cyane w'umudamu ariko avuga ngo save my life, ngo nkirize ubugingo, ntabara. Bene data, numvishije umubabaro udasanzwe muri jewe, nabonye ikiganza ariko arakoma induru cyane ngo nkirize ubugingo, ntabara. Bene data,
hari umuntu arababaye cyane muri we. Hari igihe umuntu ababara akakira ibintu muri we, yamara kubyakira bikamubabaza cyane, bikamwononera ubuzima bwe bukabiha cyane. Ariko Rwanda babwire ngo hari umukunzi wawe yitwa Yesu Kristo. Kumwizera, kumwemerera birahindura ubuzima bwawe. Reka ndabashingira intahe. Muri ino ndwi iheze bamuhamagaje gusengera umwana w'umukobwa yari yinjiyemo n'abadayimoni. Hanyuma ndagenda shitse ndababaza byagenze gute. Baca bambwira ngo ukuntu byagenze, uyu mwana twari tubizi ko ari posede, hari ibintu yabayemwo, yakoreye umuntu, hanyuma umuntu amugira igitambo, amugira ikimazi, amuhereza ibintu. Mwumve, yamuhaye ibintu anywa, abinyoye, ubwo nyine Kirundi acaracibagirwa, yasigaye avuga icaraho n'igiswahili gusa. Hanyuma umwana arahinduka mu mutwe, arahinduka wese, ubwenge bwe burahinduka, asigara akoreshwa n'ibyo bintu yanyoye, n'ibyo bintu bamuhaye by'imiti, asigara akorera Satani. Umwana arababara cyane, amara igihe kinini cyane ababaye. Hanyuma muri ndwi yafatwa no kuririmba akaririmbo, aririmba akaririmbo ngo amarira nazanye siyo natahanye ngo kubirenge byawe. Ko karirimbo karamufasha. Ubwa mbere iyo yumvishije indirimbo ihimbaza Imana, yacafatwa n'ibintu bimujya mu mutwe, agasaba bamwegere ko babizimya. Ikintu cyose kivuga Imana, ikintu cyose kivuga Yesu caramujya mu mutwe. Hanyuma umunsi afatwa no kurimba akaririmbo, acatangura gutega ibitero birakomera, araremba cyane, afatwa n'ibintu amera nk'usaze. Hanyuma tuja kumusengera. Turiko turamusengera, abadayimoni avuga ngo ibyo twamuhaye arabidahwa biramuvamo, ariko duca tumwica. Bene data Rwanda babwire ngo byarabaye, umwana twarasenze aravomisa ibyo bintu yanyiriye biramuvamo. Bimaze kumuvamo tubona aragiye, afashwe n'ibintu nk'uravye aragenda. Iyo tuza kuba tutizera twari kubaza ko apfuye. Icakurikiye nuko tubandanije gusenga, twahamagaje Imana, damaze ubushobozi bw'Imana, Imana kugira imuzure, imugarure mu buzima. Ko twari twizeye yuko Yesu aho yinjiye ashobora gusiga hinduye ibintu byose. Imana twizera bene data irakomeye, isumba inkomezi abo bapfumu, isumba inkomezi abo barozi, isumba inkomezi abo wita ko bahambaye, bafashe ubuzima bwawe bakabugira igikoresho cyabo, bakugize ikimazi. Iminsi umaze ubabaye mwene data, Kristo yo gutabara, Kristo yo kugirira neza, Kristo yo kuremera ishimwe. Haleluya. Bene data, uyu mukobwa uyu munsi ni muzima, ameze neza. Twarasenze umukobwa arazuka, twarasenze umukobwa agarura ubuzima. Haleluya. Imana dusenga si Bayali si Dagoni, Imana dusenga si ikigirwamana. Ni Imana yihagije, ni Imana ifise ubushobozi, ni Imana irema ibitariho bikagaragara bikaremeka, ni Imana umuremyi wacu arashoboye. Haleluya. Mwene data, uhereye uno munsi mwemerere, ni igikorwa gito cyane cyo kwizera. Nta mafaranga bigusaba, nta kindi kimazi bigusaba. Icyo bigusaba gusa nuko umutima wawe wemerera umwami, ariko aradodora kandi akuzaniye ibyiza. Uyu munsi ubuzima bwawe utarabuha Imana, ariko nagomba ndakubwira ngo uno munsi ucumva buno butumwa bwiza. Ushobora kwibaza kuri umukire, ariko muri wowe usa n'umutindi yafutanye. Mwene data, uriyizi mu mutima wawe kumwe numerewe, uriyizi ubemere bukuremereye mu mutima wawe, urazi kurara udasinziriye, uraza wicurikira ukarira ubabaye cyane. Hari umukunzi wawe yitwa Yesu Kristo yo kugirira neza. Uno munsi yo kugirira neza, ukongera kunezerwa, urugo rwawe rugataha amahoro, amahoro yo kwinjira. Ibyiza wasengeye igihe kirekire byogaruka muri wowe kandi ukabibona. Ibi dushingira intahe nibyo twabonye. Haleluya, nibyo twabonye. Nta minsi itatu irahera tubibonye. Twarabonye Imana irema, twarabonye Imana ihindura ubuzima bw'umuntu. Bene data,
muri iki gihe Satani akobeje kugirira n'aba bantu. Nagoma ndababwire ngo Yesu nawe nyene ariko arakora ku muvuduko munini atabara abo yiremeye. Yesu aragukunda cyane kuruta uko abantu bagukunda, kuruta uko wiyumvira ko nawe wikunda. Yesu aragukunda, imigambi agufitiye ni myiza, ariko aradodora ku rugi rw'umutima wawe. Umwugururire utandukane n'ibyo wiyumvira. Umwugururire, umwemerere, uvuge ngo Yesu, ndakwemereye Yesu, ngwino muri jewe, ubugingo bwanje ndabuguhaye. Nene data, ibyo wiyumvira nagoma ndakubwire ko mu kiganza kwa Yesu birimwo. Reka ndabibutse, hari muri tubona muri Bibiliya, muri Luka igice cya 16 ku murongo wa 19, y'umutunzi, ngo yari umutunzi akomeye cyane, tukabona umworo yitwa Lazaro. Bene data, nagoma ndakubwire ngo ikintu ureke guharura ku by'ubutunzi bwawe. Abakene n'abatunzi bose nta na kimwe kibatandukanye imbere y'Imana. Umuntu uno munsi yoba ari umukene, ejo akaba ari umutunzi. Nkuko umutunzi ejo yoba ari umutunzi, uno munsi yoba ari umutunzi, ejo akaba ari umukene. Reka guhendwa n'iby'isi. Igikomeye ni iherezo ryawe, igikomeye ni kazoza, ni iminsi iri imbere yawe. Nico gihambaye. Mbega ejo hawe hameze gute? Ejo hawe uri kwategura gute? Yesu ashimwe cyane. Umutunzi umunsi umwe yaragwaye arapfa. Hanyuma n'umworo Lazaro ngo yaragoye cyane, ngo yaratunzwe n'uduvumbukira dukoroka tuva ku meza y'umutunzi. Umutunzi yabwiye Lazaro ati sangira n'imbwa zanje. Yarya utuntu asangira n'imbwa. Murumva yari ku rugero rubi cyane, yarababaye cyane Lazaro. Ariko igihe kimwe Lazaro nawe arapfa. Lazaro ngo agenda mu gikiriza kwa Aburahamu. Haleluya. Umutunzi nawe aja mu muriro ababajwe cyane, abwira Aburahamu ati Aburahamu we, wonyemerera ukajojotereza utuma ku rurimi rwanjye kuko ndiko ndababazwa cyane. Aburahamu arabwira ati wewe waranezerewe mu isi, warahimbawe, none raba mushumba wanje Lazaro yizeye Imana, nawe igihe cyo kunezerwa ciwe cyageze. Bene data, igihe cy'umuntu kiri imbere yiwe nico ciza. Haleluya. Kandi kugitegura n'uno munsi. Itandukaniro rya Lazaro n'ujya mutunzi bari batandukaniye ku kintu kimwe. Lazaro yari yaremereye Yesu kwinjira mu bugingo bwiwe. Haleluya. Lazaro nubwo yari umukene, nubwo yari ababajwe cyane, yari yarahishuriwe ibanga rikomeye, ibanga ry'ubuzima ryo kwemerera Yesu Kristo kwinjira mu bugingo bwiwe. Yari yaravuze ngo Yesu, nubwo ntanezerewe mu buzima, nubwo hari ibintu bisa nabi mu buzima, ngwino muri jewe, ngwino ndakwakiriye. Yesu Kristo amaze kwinjira muri we, amuha inkomezi zo kwihanganira imibabaro y'isi. Igihe kiri imbere, Imana imuhereza ubugingo buhoraho, imuha umunezero udasanzwe. Bene data, iby'isi byose bizohera, ibyo dutunze byose bizohera, ariko hari ubugingo buri imbere yacu. Bene data, duharanire kwakira ubwo bugingo buhoraho, duharanire kwemerera Yesu kwaba muri twebwe. Ngira ndangize ndakwinginga mwene data, emerera Yesu aze mu bugingo bwawe, emerera Yesu aganze ubugingo bwawe, emerera Yesu uno munsi yinjire muri wewe, emerera Yesu aze akuganzirize umuryango wawe, emerera Yesu aza gukiza indwara, emerera Yesu aza guha umunezero, emerera Yesu. Haleluya. Emerera Yesu niwe buye rizima rikomeza imfuruka. Abubatsi bararigaye, ariko bamwe bararitsitaye, ko bamwe banandiwe baribona imbere yabo. Ubugingo bwawe reka kubwubaka ku musenyi. Emerera Yesu aza kubakira ubugingo bwawe. Emerera Yesu aze aguhe umutekano n'amahoro muri wewe, wongere utekanirwe, wongereweho neza.
Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza. Bene data, dushobora kubona umuntu inyuma tukamuraba tukabona umenga asa neza, ariko indani muri we afise ibanga muri we. Ndabivuga, hari umaze kumva muri we ubu nyene nk'ibivuga, amaze kumva muri we ariko arisuzuma. Muri wewe uriyizi, urabizi ukungene ubayeho, urabizi ukungene umerewe, ariko hari inkuru nziza ndakuzaniye y'umwami Yesu. Ariko arakubwira ngo ehe mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, ndinjira iwe dusangire. Haleluya. Kristo arinjira iwawe musangire. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza. Reka ndangize ngushimira mwene data, wewe wumviriza buno butumwa bwiza. Imana ikugirire neza, Imana igukize. Haleluya. Ndashaka kugusengera, ndashaka kugufasha muri iri sengesho ryo kwakira umwami Yesu. Usubiramo no majambo ngo umwami Yesu, ndakwakiriye mu bugingo bwanje, umbere umwami n'umukiza, unkize ibyaha, unkize n'ingaruka mbi zabyo ziri mu buzima bwanje. Winjire muri jewe, uhindure ibyo umwasi yakoze muri jewe, unshiremwo imbaraga, unshiremwo umunezero wawe, unshiremwo ubuzima busagutse. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye uno mwene data yakurikiranye buno butumwa bwiza. Uhoraho Mana yanje, umukize, umuhembure mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bw'umusaraba, ubushobozi bwa Yesu Kristo, ubushobozi bukiza. Uno mugabo aboshwe no kwikinisha, aboshwe n'imwemu mbi, mu izina rya Yesu, imwemu ya masturbation, ndasenze ubushobozi bw'Imana bumubohore. Uno mugore ari mu buzima bubi, agowe ariko arakuganyira, mwami Yesu, kubwo kwizera, kubwo kukwakira. Uno mukobwa atabona uko bizogenda, yari yononye, yafashe ubuzima bubi, yahisemwo nabi, ariko akora gutakira, umuhereza kandi karyo. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ubushobozi bw'Imana, haleluya, ubushobozi bw'Imana bumuzure, bumukize, bumuhereza andi mahirwe. Uzobukoze data. Ndagushimiye ku mwana wawe uri kuragirira neza, ndagushimiye ku bantu uri kurakiza, ndagushimiye kuno ubushobozi bw'ubutumwa bwiza. Reka mwami Imana ugirire neza batwumva bose, abazumva kino kiganiro mwami ubagirire neza, bakubone. Haleluya. Uwakinguye umutima wiwe akakwakira uhereye uno munsi, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, umunezero w'agakiza winjire muri we, akubone, abone ibitandukanye n'ibyo amaze mu gihe. Uzobukoze data. Ikirushirije umuhe ingabire y'ubugingo budashira, kandi wa munsi w'inzamba niwagera, aho tuzobona impera itagabanije, impera ihoraho. Mana, baze bumva inzamba yawe y'akabanga, kandi bazabona ubwami bwawe, ubwami bwiza, ubwami bw'amahoro. Urakoze data, urakoze kuri kumwe natwe, kandi ugire neza abana bawe. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.